Yesu Kristo ahabwa icubahiro kandi ashigwe hejuru. Ndashima Imana yongeye kutugirira ubuntu, yongeye kuduhereza imbabazi zayo n'urukundo rwayo. Uyu munsi mwiza uza kutwinjiza mu mpera z'uyu mwaka, turashima Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gusubira mu vyagezwe igice ca 28 ku murongo wa 7. ngo Uhoraho azotuma abansi banyu babakuriye hasi batsindigwa imbere yanyu, bazozanana inzira imwe babateye, babahunge baciye mu nzira ndwi. Nimba hariho ugutegwa uciye mu nzira imwe, hakabaho no guhunga kw'abansi cyangwa se kw'abadayimoni baciye mu nzira ndwi, bisigura ko umuntu aguteye hanyuma agahunga, bisigura yuko haba habayeho kugwana, hakaboneka kunesha. Umwami Yesu wo mw'ijuru aguhereze kunesha, utuma ubushobozi bw'umwijima bwose bushwiragira mu izina rya Yesu muri 2025. Umwami Yesu aguhereze kunesha intambara zose uzogwana. Every fight that you are going to fight, inama mbi zose zikuzimu, yaba ibikorwa byose byo mwijima vyateye mu kazi kawe, vyateye mu rugo rwawe, vyateye aho ukorera, vyateye aho uba, Uhoraho abishwiragize in the name of Jesus. Tiko ndumva abantu Imana igiye guhereza kunesha muri 2025. Tuzonesha mu izina rya Yesu. Uzotsinda umubiri mu izina rya Yesu. Uzotsinda kamere mu izina rya Yesu. Uzotsinda isaku mu izina rya Yesu. Uzotsinda abansi bawe mu izina rya Yesu. Uzotsinda icaha mu izina rya Yesu. Uzotsinda kamere k'umubiri mu izina rya Yesu. Uzotsinda ibitero mu izina rya Yesu. Uzonesha ivyahora bikunesha mu izina rya Yesu. Uzonesha ibikorwa byo mu isi y'umwijima mu izina rya Yesu. Icago n'icyaha ntago bizoshobora kunesha ubuzima bwawe. Imana mu ijuru izokubera umuco aho uzohonyora hose. Imana mu ijuru izogufata ukuboko aho uzoca hose. Imana mu ijuru izokubera inyishu kandi izokubera igisubizo. Nta cuma na kimwe Satani yacuriye kukugwanya muri 2025 kizogira ico kimara. In the mighty name of Jesus, ukuboko kw'Imana kubera hose icarimwe, kuzokuba hafi kandi kuzokuneshereza. Yesu akugirire neza kandi akube hafi kandi akugwanirire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen. Yesu Kristo akube hafi kandi akugwanirire, akwiyereke kandi akube hafi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tezora Justin mwariko muri kino kiganiro ubushobozi bw'ijambo, ubuntu n'imbabazi n'amahoro bya Yesu Kristo